Amahoro y'Imana abane namwe mwebwe mwese mudukurikirana bakunzi ba BM4 News munkundire ndabaramutse ndabahe n'ikaze muri kino kigano cacu cuno munsi twacarigenekerezo rya gatandatu kwezi no kwa gatanu uno mwaka turimo 2026 muri no nkuru muri zino munano makuru yacu canke no camake yacu munkundire tuyage cyane kubijanye n'imigwano ikomeye iriko irabera muri Uvira mu buce bugiye butandukanye ndetse aho n'abari mu Burundi bariko barumva ibiko birabera mu gihugu ca Kongo aho hari biturika vyishi ndetse biriko biravugwa neza yuko hariho imigwano ikomeye ikirabera aho bitwa muri Kabunambo Kigugwe ndetse na Kigoro ijambo na Kigoro cyangwa Kigoro ya amana niyo hari urazikagoye aho mbere ijambo tombe mu kanwa k'abanyarwanda cyangwa mu kanwa ka leta y'u Rwanda n'ibinyamakuru bisanzwe bikorera ino leta bisa nuko ryongeye kugaruka cyane. Turashaka kurabira hamwe ibijanye n'ino migwano iriko irabera muri Uvira. Abenshi bamaze gutekwa n'ubwoba ati Uvira iratewe bimeze uko vyifashe ukuri kose kuri muri kino kiganiro inje kubashikiriza. Eske bimeze gute, vyifashe gute, vyatanguye gute kugeza no masaha bimeze gute? Amakuru tumaze kuronka nuko M23 RDF ingabo FARDC FDLB na Wazalendo biri kuvuga yuko biri gutana mu mitwe mu buryo budasanzwe ndetse biriko biranavuga yuko hari abasirikare batari bake baba bamaze gusiga ubuzima muri iyo migwano canke muri ivyo bitero biko birabera ngaha muri Uvira. Twaje tubabwira exactly aho ibi bitero biko birabera ugereranije n'igisagara cha Uvira aho gisanzwe kirinda abasaye mwebwe mwese twama tubana kora subscribe nyamo torabikora urukundo mutweka rurarenze mukomeze mushishikare mudukundishe nabandi ariko wakoze subscribe warakoze utarabikora bikore kugira ngo twibane muri kino kiganiro ciza cyane aho tugiye kwasesangurira amakuru y'ukuri narijya nababwiye neza yuko ntazigera ndababwira amakuru y'ibinyoma kugira ngo ndabanezereze nzobabwira ukuri kugira ngo mushobore kumenya ivyo musengera. Bimaze kuba bivugwa yuko hariho n'ubuce ngo bwo bwamaze kwigarurirwa na coalition y'inyeshamba z'u Rwanda RDF ngaha nyene muri Uvira, ariko ukuri kose turaje tukubabwire. Twamaze kuba tuvugana n'abari ku mirongo y'urugamba bamaze kuba baduha situation ukungene ibintu bimeze ukungene byifashe. Nimugire ubwoba kabisa, amakuru yose namaze kuba ndayaronka ndetse nanayabwiwe nabo bari ku mirongo y'urugamba ku buryo ashobora kugutumira audio canke ubutumwa wumva nibibombe n'amasaso biriko biraturagurika. Nagerageje guca ijya nino ndaca ku bari mu Burundi barampa makuru y'ivyo bari kubarumva, ndaca ku bari muri Kongo. Nukuri kuri kose namaze kuba ndakwegeranya, niyo mpamvu ndabasaba kubana nanje muri kino kiganiro kuva ku ntango kugera ku iherezo. Ni kiganiro tugiye kuganira iminota tugira ku 10 gusa. Domis kabisa wewe waduhisemwo kumva ibijanye n'inkuru z'ukuri zisanguye kandi mu buryo bwiza. Abari mu Burundi nabo bari kumva imigwano iriko iraba mu buryo budasanzwe ngaha muri leta iharanira demokrasi ya Kongo. Ikaze ni karibu rero mariko umunkundire mu mico y'ikirundi turaramukanya. Manze ndamutse cyane mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose, by'umwihariko abumva runo rurimi rw'ikirundi ndavuga bari mu Burundi, abari mu Rwanda, muri Kongo, Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, abari henshi muherereye muri Afrika, atutibagiye abari Burayi, abari muri Amerika, abari muri Aziya, tubabwire timiriwe canke mwaramutse biterwa n'amasaha muriko muradukurikirana. Ikaze rero makuru yacu yuno munsi asisanguye kandi azira akanenge nkuko twama twayibasezeraniye ko twozakwama tubaha amakuru meza kandi adasanzwe. Amakuru ariko aracicikana kavuga imbere ko ndababwira kuri kwizi intambara kamande ndababwira kungene ibintu biriko biravugwa kugeza ano masaha. Intambara ya M23 muri Kivu yepfo muri Uvira, imigwano ikomeye cyane yadutse kuri uyu wa gatatu mu ntara ya Uvira cyane mu micungararo ya Kigoro, Kigugwe ndetse na Kabunambo mu birometero 26 by'uburaruko bw'igisagara cya Uvira muri Side Kivu mu buseruko bwa RDC. Iyi migwano iriko irahuza abagwanyi ba AFC M23 RDF na coalition ya FARDC hamwe n'imigwi ya Wazalendo ikorana n'igisirikare cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'ingabo z'u Burundi. Kugeza ubu biriko biravugwa neza cyane yuko hariho ibishobora kuba byahononekariye. Tugiye kubabwira muri kino kiganiro. Amakuru amaze kudushikira nuko
hariho ngo abasirikare batari bake bamaze gusiga ubuzima muri ino migwano imaze kuba, ariko ukusiko kuri ngiye kubabwira, ahubwo reka ndabibwirire ukuri nikuriye ku mirongo y'urugamba, ukuri kuzira inenge ndetse n'ukuri kuzira ibihuha. Amakuru maze kumenya, abenshi ndazi yuko muriko muribaza yuko ari igihugu cy'u Rwanda cagavye ibitero ngaha muri Uvira, ari igihugu cy'u Rwanda cagavye ibitero ngaha muri Kigoro, ari RDF yagavye ibitero muri Kigugwe, ari RDF yagavye ibitero muri Kabunambo. Ariko amakuru tumaze kuronka yizewe nuko hazindutse guhereza igihe cy'isaha 12 humvikana amasasu menshi cyane ndetse n'amabombe neza na neza cyane muri Kigugwe. Ibi vyatumye abantu benshi bibaza ivyo babiriko biraba ku buryo abantu benshi bataratahukirwa abo babatanguje ino migwano iriko irabera ngaha muri Kigugwe. Amakuru akomeza gutembera ku bwego kuramenyi bo bemeza neza yuko ari M23 iriko iradivasinga igomba kuza gufata igisagara ca Uvira. Ibi nivyo abenshi muriko muratamikwa, nivyo muriko muraherezwa na bya bitangaza binyoma byo hakurya ya Kanyaru. Rero batanguye gusubira gushira mu kanwa rya jambo tombe, ndetse ku mbuga zabo bariko baravuga ngo tombe tombe, ariko bariko baratamba umuziki, bumvise beat gusa ariko ntibarumva umuziki, kubera ko yo bamaze kumenya ukuri ntabwo bariko baraserebura intsinzi. Kandi rero nimwumva abo hakurya Kanyaru bariko aritotomba ngo Uvira tombe, ngo deja récupéré, ngo nimuze kubahaririza kubera ko mu mitima yabo bamaze kuba bafata igisagara ca Uvira nubwo atari vyanyavyo. Rero ino migwano yatangwe igihe cy'isaha 12 z'agatondo, novuga ko yatumye abatari bake abana bataja ku mashuri, abandi nabo biyuganira mu mazu kubera ko ari migwano yatanguye abenshi bataravyuka. Rero abo twayaze bavuze yuko biyuganiye mu mazu, abandi bari musi bitanda kubera ko imigwano iriko irabera muri buno buce. Ushobora kuba wibaza ati vyagenze gute, vyifashe gute? Nkuko natangwe ndabasezerana kandi ndababwire ukungene ibintu byari vyifashe muri rusange. Muri make kubijanye nibi bitero vyabaye, ni coalition ya FARDC yegavye ibitero ku birindiro by'inyeshamba biri muri Kigugwe. Reka ndabinzize neza ngene muri plane ingene yari yifashe nkuko nabibwiwe n'abari ku mirongo y'urugamba. Rero uko plane yari imeze nuko kuva ku munsi wejo FARDC yari ifise gahunda canke umugambi wo gukubita ibirindiro by'inyeshamba z'u Rwanda biri ngaha muri Kigugwe, Kigoro ndetse no muri Kabunambo. Baca bavugana uko bavuga ati bamwe binjirire muri Kabunambo, abandi binjirire muri Kigugwe, kugira ngo bikunde FARDC ishobore kuja kwa neyantisa canke gukubita bikomeye no komora inyeshamba ziri muri Sange, babatere surprise babake n'ivyuma by'inyeshamba z'u Rwanda bimaze kwegeranizo ngaha muri Sange. Mwumve yuko objective y'iki gitero cabaye no munsi cyakozwe na FARDC yari yo gushika mu Isange, komora no gukubita ibirindiro by'inyeshamba z'u Rwanda biri mu Isange. Ariko rero bamaze kuvugana yuko bagiye guca inzira zibiri, amwe bace Kigugwe abandi bace Kabunambo. Abaciye muri Kigugwe bakoze ibikorinka, bakoze ibidasanzwe, aho twamaze kumenya neza yuko ingabo z'undi FDNB, ingabo za FARDC n'ingabo za Wazalendo baciye muri Kigugwe bashoboye kuvyitwara neza cyane, aho bashoboye kuzindukira umwasi baramukubita baramurasa, binatuma abasirikare batari bake bataramenyekana igitigiri b'igihugu cy'u Rwanda bahasiga ubuzima. N'amakuru y'ukuri kandi atarayo bubeshi, nitwashobora kuronka amakuru yabashoboye kuharasigwa, kuko hari amakuru tumaze kumenya ko FARDC yoba yaciye irezistira aho nyene, tubaza kubabwira n'igitumi tashoboye kuza yadivansinga. Rero sikere bwo atari bake baburiye ubuzima muri ico gitero cyakozwe n'ingabo z'u Burundi FARDC ndetse na Wazalendo aho muri Kigugwe. Ariko mwumve neza yuko ntawuzi yuko arakagambane ko bakabaye muri coalition ya FARDC. Mwumve yuko bari bavuganye ko baca kubiri maze bakaza kubatakira rimwe. Abo muri Kigugwe barataka barakubita ibirindiro by'inyeshamba byose, barakangaza kabisa, bagira intere bataka uruhande, barazibabaza ku buryo budasanzwe, bararindira yuko abari muri Kabunambo nabo batangura barabura. FARDC iri muri Kigugwe na FDNB na Wazalendo baravuga ati none kubera iki FARDC iri muri hariya muri Kabunambo itariki yatangoza imigwanda kugira ngo tubatware mu fururizo baze kwisanga twamaze kubinziza mu Isange, hama dushobore kubakubitirayo neza tunabomore bikunze,
kuko vyaboneka neza yuko FARDC iriko irakoresha inguvu nyinshi. Rero ku makuru twakuye ku rugamba nuko abari baciye muri Kabunambo nta wuzi ko baba barose itegeko ribabuza gukora ama attack, ariko amakuru yize tumaze kuronka nuko abaciye muri Kabunambo atashoboye gukora ibitero kumvo tutaramenya nkuko bari babisezeranye canke bari bavyumvikanye ku bitero vyagiye kugabwa kuri uno musi. Rero mwumve neza yuko abasikare b'u Rwanda bahapfiri, abandi barashwiragira, bariruka baratibirindiro ku buryo n'abatari bwambare muri ako gatondo birutse bari gusa muri M23 RDF. Mwumvirize kano kantu kubera hari masaha ya gatondo bamwe bari baryamye abandi bari ku magarde, byatumye n'abasikare b'u Rwanda kubera ko hakoze inkozi nini zinini ndetse bakabamijamo n'amabombe. Meshazami amabombe yararimo mu migwano y'uno munsi, amabombe yararimo ariko arakoresha na coalition ya FARDC. Amakuru tumaze kumenya nuko hariho abasikare b'u Rwanda bavundurutse mu birindiro batambaye kubwo gukiza amagara yabo. Kumbure tubaza guhiga abene gihugu basanzwe baba muri ivyo bice kugira ngo bashobore kuza kuduha ayo makuru y'ingene ibintu bimeze, baduhe ingene babona yuko inyeshamba z'u Rwanda ziruke zitambaye, abandi biruka bafise inkoho mu maboko ndetse n'impuzu zabo bazifise mu maboko batarambara kubera ko umuriro wari mwinshi cyane. Rero ntiturabasha kumenya icatumye muri Kabunambo nabo batataka nkuko bari babisezeranye hagati yabo, ariko turaza gukomeza duhige ano makuru tuyasesangure mu buryo bukomeye dushobore kumenya ukuri kw'ivyabaye. Rero ngaha muri Kigugwe FARDC yagize kayisite, ariko nubwo bimeze uko imigwano iboneka neza yuko hageze mu masaha ya turi saa 6 nivyo hageze mu masaha ya saa 5 imigwano ikirimwo ngaha muri Kigugwe ya hato na hato, ariko byaboneka ko ari kumviriza ati aduya ngaha mugabo kugizino saha abene igihugu muri ubwo buce ntabwo barasohoka, baraciyugaraniye mu mazu kwanga guhitanwa n'imigwano canke n'amabac perdu y'ibiriko birabera ngaha muri Kigugwe. Rero novuga yuko inkuru canke amakuru ariko aravuga ngaho muri Kigugwe arayo. Rero mwumve yuko ukuri kw'ibiriko biravugwa atako ukuri ari ukunda babwiye. Narijya niyemeje kufuma ndabaha amakuru make ariko asesangwe ari no ku buhinga bwiza, niho muzobandanya tugira credibility canke mukomeza kutwizera nkuko musanzwe mubikora umunsi kuwundi. Rero vyatumye abari mu gihugu cy'u Burundi exactly mu ntara ya Cibitoke ya kera ariko ubu ari Bujumbura yagutse nazinduye nakira amatelefone menshi bagomba kumbwira uko ibintu bimeze, ndetse ndakira n'andi matelefone ambaza ingene ibintu bimeze. Ariko abo twavuganye bari muri iyo Cibitoke ya kera cyane abari ngaha hafi yaho vyariko birabera, bambwiye neza yuko ibintu biko birabana bone batabitahura, bariko barumva ibiturika vyinshi n'amasasu, ndetse abari mu Burundi bariko baravyumva gatanu kuri gatanu, ariko bo baba bafise abari hakurya muri Kongo barashobora kuyaga nabo bakabaha umuco hakiri kare. Ahubwo reka cenda nashimira cyane abasatirizi bo ngaho mu Cibitoki kudo chapeau, kuko murabaseruka rukambyo kandi muri ntagoheka kubera ko iyo habaye akantu murakatumenyesha, kandi nkanashimira n'abandi bari mu zindi ntara zigiye zitandukanye za ruguru, abari hanze y'igihugu. Iyo bumvise akantu gagomba kuvogera umutekano w'igihugu cy'u Burundi bafatiza mbere kugira ngo bashobore kutubaza uko ibintu biba bimeze. Muri make inkuru y'ukuri niyo, nta gikuba cacitse, igisagara ca Uvira kiratekanye kiretse yuko leta y'u Rwanda canke leta y'inkotanyi yamaze kugifata mu buryo bw'ivyiyumviro, ico abeshi babona yuko ari indoto bamaze kuba bagifata, ariko nta kuri kw'ivyo bariko baravuga. Rero FARDC aha muri Kigwira cyahateneye umwanya n'umwanya, naho imigwano irashobora gusukura cyangwa gusubira gutangura. Aha muri Kabunambo narijya bafise destination yuko bagomba gushika neza na neza aha muri Sange kugira ngo bashobore gukubita ivyuma vy'inyeshamba z'u Rwanda zisanzwe zaregeranirije ngaha muri Sange. Cenda nabibutsa neza yuko ku munsi wejo nababwiye ibijanye n'ivyuma vy'ubwirinzi vy'inyeshamba z'u Rwanda vyaturiwe aha muri Rubumbishi, ama misile ama antimisile
aha muri Karehe donc ibikorwa byose ico bitwa les forces bijya badetruiza systeme antimissile byose vy'igihugu cy'u Rwanda byarashoboye kuraswa ku munsi w'ejo byata kabisa, irabibabaza irabirasa ku buryo budasanzwe. Ariko ayandi makuru tumaze kumenya nuko FARDC hari n'umugambi wo kugira ngo ishobore kurasa ibindi vyuma vy'ubwirinzi bisigaye muri Nyangezi y'inyeshamba z'u Rwanda. Naje turamaze kumenya neza yuko hariho ivyuma vy'ubwirinzi gaha muri Nyangezi. FARDC coalition yayo yose muri rusange iri kiragerageza kuraba kungene yorasa bino vyuma nyuma yo gukuraho ibi byo muri Karehe nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Rero singomba kubarambira cyo kubabwira vyinshi mu nkundire. Shimire cyane mwebwe mwese mu kubana natwe makuru n'ibiganiro tubashikiriza umunsi ku munsi. Mwebwe mwese mwamaze kuduhitamo, mwebwe mwese mu shishikara kudutera inkunga, turabashimira cyane. Ubundi ngo atamwebwe byo dupfana, murabizi cyane yuko atamwebwe nta twebwe uko tubahazi no nko yatubona yuko muzirabe mutaziraba twocika intege koza turazibwira abo duhuye mwibarabara kugira ngo mwese dushobore kumumeta ajuru. Ariko ko mwadushimye mukaduhitamo kaza muradukurikirana, niyo mpamvu tubicisha mu buryo kugira ngo mushobore kuza muramenya inkuru zingene ibintu biko biragenda. Rero uvirira tekanye, ibintu bimeze neza, nta kidasanzwe. Ndibaza mu mazimisi munabona abamenyesha makuru b'abarundi berekeza mu bice vya Baraka hariya za Bigobogobo bavugisha abanyamurenge babaze ngene babanye n'ingabo z'u Burundi, babaze ngene babanye n'abazane na FARDC. Aboneka neza yuko ari igikorwa ciza cyane kiko kirakorwa n'itangaza makuru ry'u Burundi. Nshimira cyane abitanze kugira ngo bashobore gushikaho baduhe amakuru y'imvaho mu narijya. Abenshi abari hanze y'igihugu baba ariko barabwirwa amajambo atari meza yuko abanyamurenge bako haricwa ariko rakora guhonya bwoko n'ibindi byinshi. Niyo mpamvu rero ndashimira cyane abafasha akanya kabo bagafata urugendo bakerekeza muri leta ya demokarasi ya Kongo kugira ngo bashobore gutanga ukuri kwibiriko birabareka. Rero ndabashimire cyane mwebwe mwese tubanye muri ncamake y'amakuru. Nizera yuko mukomeza kugira ibihe byiza, natwe tubaza gukomeza tubahereza amakuru y'ingene ibintu bimeze uko vyifashe mu mpande zose. Ndanashimira cyane mwebwe mwese tubana kugira ikiganiro gihere muri abantu b'abagabo. Nababwiye yuko ngo yoshitse ikiganiro mu mpera yacu uze wihe saluti muri commentaire, ndahita ndakwishura cyane atakibazo na kimwe. Ibitekerezo cyangwa ivyumviro byanyu turavyakira muri commentaire tukanavyishura. Ndibaza muramaze kubibona yuko atana kimwe tutishura. Shimire cyane mwebwe mwese tubana. Ndanashimira abatwandikira ushobora kufisa icubaza canke ugomba kutwandikira. Nimero ko zibaziri ngaha kuri screen kugira ngo dushobore kubana mu biganiro n'amakuru tubandanya tubashikiriza. Cyo ni Tokodi Black, iyi ni BM4 News. Bye bye. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cyane cyane Dubai? Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no gukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabiri katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mu twakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cyane, hasigaye amahitamo yawe. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mu ivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numéro 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mu twakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu.